Ndabifuriza ijoro ryiza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino kw'isi. Twongeye kwifuriza ibihe byiza cane tunabaha ikaze ngaho kuri ino mboneshakure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV. Imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse by'umwihariko na hano mu karere k'ibiyaga binini cane. Turi mu mugoroba aho kuri uyu wa kane kw'igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 tugarutse mu makuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa muri rino joro cyangwa muri uno mugoroba, amakuru yihuta cane akomeje kugenda arangwa n'ibiriko biravugwa. Uburundi bumaze gucura ingabo zishika ku 1700 zabaga muri Somalia guhera mu mwaka wa 2023 gushika none. Amakuru kandi akomeza kugenda adusumira muri no mwanya aravuga ko rero bano basirikare by'umwihariko bakomeje kugenda barapfa umunsi ku munsi, akanayo impamvu igisirikare c'u Burundi cyamaze kwemeza ndetse no kwiyemeza kugenda kirabacyura buke buke cyane. Mu gihe bamaze iminsi kandi bariko baragwana ingwano n'umuhari wa Al-Shabaab usanzwe ugendera ku matwara akarishe ya Kisilamu, ukaba ukomeje kugenda urafata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icyakora ingabo z'iki gihugu cacu c'u Burundi zarakoze ibishoboka byose zibasha kugenda ziragarura amahoro n'ituze mu bice bimwe na bimwe, ndetse zabashije no kwirukana uwo muhari mu mugwa mukuru wa Somalia uzwi nka Mogadisho. Icyakora amakuru adusumira avuga ko rero ku munsi w'ejo hari igitero gikomakomeye cyane cyahitanye abasirikare b'u Burundi bashika muri 5 by'umwihariko nk'uko byaje kugenda biratangazwa n'urongoye ibatayo ziriyo zishika kuri 12, ariko kandi abandi benshi bakaba baragiye bakomereka. Ibibazo bigiye bitandukanye rero bigendanye n'ibifungurwa ndetse by'umwihariko n'amikoro y'igisirikare c'u Burundi biri mu bikomeje kugenda bituma leta y'u Burundi rero ikomeza kugenda iracyura abasoda, ikaba imaze gucyura ingabo zayo zishika ku 744 zabaga mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihugu ca Somalia mu mwaka wa 2023. Hari abandi basirikare kandi bakorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi bakomeza kugenda bavuga ko rero bakomeje kugenda bambugwa uburenganzira bwabo, ndetse by'umwihariko abandi bakomeza kugenda bashimangira yuko rero by'umwihariko ibifungurwa bagenda baragenerwa bakomeza kugenda by'umwihariko barabyibwa n'ubarongoye cyangwa se n'ubareberera, ariko kandi bakomeza kugenda basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo yuko rero bogira uko bafashwa hanyuma bakavuganirwa bakabasha kuba bohabwa ibifungurwa. Ni mu gihe kandi amakuru menshi akomeza kugenda dusomera agaragaza ndetse akanerekana uburyo by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi abasirikare baho bafatwa nabi cane, haba mu kutabona agashimwe gahagije cyangwa se by'umwihariko agahembo, ndetse bakaba baragenda bahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye cane. Hari amakuru kandi akomeje kugenda avugwa y'umwe mu bagore bari basanzwe barafise ihoteli muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi akomoka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ikaba yaraje kugenda yibasigwa n'umuriro, ariko kandi akaba yaramaze no kugenda anapfiramwo. Turagaruka ku yandi makuru akomakomeye cane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko haba ngaha imbere mu gihugu cacu co mu Burundi, ndetse no mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ijya nino kw'isi. Intambara zikomeje kugenda zirabera mu gihugu c'u Burusiya ndetse na Ukraine, biravuga ko rero by'umwihariko Perezida Vladimir Putin arongoye icyo gihugu c'u Burusiya by'umwihariko yamaze kwemera kwinjira muri gahunda z'ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba haboneka agahenge hagati y'impande zombi. Ni mu nyuma y'uko rero igisirikare ca Ukraine nacyo cyari giherutse kugaba ibitero bikomakomeye cyane, ibitero byaje kugabwa mu karere ka Kursk kari gaherereye mu gihugu c'u Burusiya nyene. Uburusiya nabwo bukaza kongera by'umwihariko bukagaba ibindi bitero bikomakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze tubabwira ngo niba ari rwose ari ubwa mbere ubanye natwe ahangaha byonda ko ahanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, ubundi utange ibitekerezo, amakuru n'ibiganiro byacu bibashe kuba biragushikiraho ku gihe.
abadukurikira canke abatwumviriza bahereye mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abaherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu, tubabwira ngo mwese muze twumvirize ahangaha aya makuru akomeje kugenda aravugwa cane cane ku bikomeje kugenda biratangazwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko amakuru tuyatangurira nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, nkuko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko adusumira. Amakuru yihuta cane rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri no mwanya cyangwa se aradusumira, aragaragaza neza ko by'umwihariko igisirikare c'u Burundi gikomeje kugenda kiragorerwa by'umwihariko muri Somalia, aho cyamaze kugenda kirafata n'icemezo gikomakomeye co kongera gutangura gucyura by'umwihariko zikongera gutangura gucyura abasirikare bayo cane cane abasanzwe babarizwa muri ivyo bice, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi abasirikare benshi bari bamaze igihe ndetse by'umwihariko barakora akazi kagiye gatandukanye ngaho muri icyo gihugu ca Somalia guhera mu mwaka wa 2023, aho bagiye gukora akazi ko gucungera umutekano by'umwihariko binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, nk'uko biriko biratangazwa. Haramaze igihe by'umwihariko rero bari muri ivyo bikorwa bigiye bitandukanye, byagiye biranatuma by'umwihariko habaho ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo kugarura amahoro n'ituze. Ingabo z'u Burundi rero by'umwihariko ziriyo ziri amabatayo ashika kuri 13, ariko kandi nyinshi ziramaze kugenda zihapfira nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Izi ngabo kandi mu kiganiro cyashyizwe ahabona ku munsi w'ejo bigizwemo uruhare n'umwe mu basoda bazirongoye, yaje kuvuga ko rero by'umwihariko bagerageje kugarura amahoro n'ituze muri ivyo bice, ariko avuga ko rero inshuro nyinshi rimwe na rimwe abagwanyi bo muri Al-Shabaab bajya bagaba ibitero bigahungabanya umutekano ndetse bigahitana n'abanyagihugu muri rusange. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda agaragaza ndetse akanerekana neza ko by'umwihariko ingabo z'u Burundi zakomeze kugenda zirahura n'ibibazo bikomakomeye cane, ibibazo bikomeje kugenda biratuma ibintu birushaho kuba byogenda nabi cane. Amakuru yihuta akomeje kugenda aradusumira ndetse amakuru akomeje kugenda by'umwihariko aradushikira, akaba avuga ko rero ingabo z'u Burundi zagiye ziragorwa no kubona ibikoresho ndetse n'ibindi bishobora kuba byobafasha mu bigendanye no gucungera umutekano. Ni mu gihe iki gihugu cacu c'u Burundi rero cyugarijwe n'amikoro ndetse by'umwihariko hakaba hakomeje kugenda hanagaragara ibindi bibazo bigiye bitandukanye, haba mu miyoborere y'igisirikare. Bivugwa ko kandi by'umwihariko General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisirikare c'u Burundi ari umwe mu bantu bakomeza kugenda baragira uruhare rukomeye cyane mu gutuma iki gisirikare cacu c'u Burundi gikomeza kugenda by'umwihariko gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko kandi akaba akomeza kugenda asabwa by'umwihariko gukora ibishoboka byose, akaba akomeza kugenda asabwa gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo abantu abasirikare bakomeze kugenda bohabwa cyangwa se bakomeze kugenda bobona imibereho myiza. Ni mu gihe kandi n'abasanzwe barakorera by'umwihariko muri kino gihugu cacu imbere mu gihugu c'u Burundi nyine bakomeje kugenda bashimangira ndetse by'umwihariko banagaragaza neza ko by'umwihariko bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda agaragaza neza ko rero n'igisirikare cy'u Burundi gisanzwe kirakorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nacyo gikomeje kugenda by'umwihariko kirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ingwano nyinshi zagiye zirabera rero muri ibyo bice bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zagiye ziragaragaramo abasirikare b'Abarundi, ariko kandi nubwo byagiye bimera gutyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyagiye kirakubitwa inshuro ahanini kandi bishingiwe ku bigendanye na mikoro ndetse no kutaronka ibikoresho bihagije bishobora kuba byobafasha mu bihe bigiye bitandukanye. Ariko kandi mu minsi yaheze by'umwihariko twaje kugenda turumva amakuru akomakomeye cyane, igisirikare cy'u Burundi cyaje kugenda kirikoma bamwe mu bantu bagiye batandukanye barimo n'umuhari wa M23 kibuteguza yuko rero by'umwihariko ingabo zacyo ziri muri icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko mu birengero bw'icyo gihugu nizikomeza kugenda ziragabwaho ibitero zizabasha kuba zo kwigwanaho. Ariko kandi nubwo bimeze bityo canga se nubwo zatangaje ibyo ngibyo by'umwihariko nta kintu na kimwe byigeze birahindura, kuko abasoda bose bari ngaha muri iki gihugu
ca Kongo bakomeje kugenda baratabaza bavuga ko rero bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ni mu gihe rero mu mashusho yakomeje kugenda arashyirwa ahabona yagiye yerekana bamwe mu basoda bo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi bagiye barafatwa, by'umwihariko bagiye barafatirwa ku mirongo y'urugamba, bakaba bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse na leta y'u Burundi ikaba yaramaze kugenda by'umwihariko ibamagana, ikavuga ko rero atari abasoda babo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi rero bikomeza kugenda bishimangira ko igisirikare cy'u Burundi ata discipline ndetse by'umwihariko ata n'imiyoborere myiza gifise. Hari abanenga rero General Prime Niyongabo kuba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko baranyunyuza ndetse by'umwihariko barabangamira n'imikorere y'igisirikare nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari undi mugabo rero arongoye bamwe mu basirikare nga mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bakaba bakomeje kugenda biyamiriza ubusuma rero bw'ibifungurwa bagenewe buriko rero bukorwa no baserukira aho ngaho bariko barakorera. Abasirikare bo mu ibato y'111 yitwa Alefronti bahise bafise rero ikirindiro kuri antene Tirateni muri komine Gihanga bariyamiriza Sergeant Bosco rero Niyitanga ariko arakora ubusuma budasanzwe bw'ibifungurwa bagiye baragenerwa, ndetse by'umwihariko bakaba bakomeje kugenda barataka inzara aho bariko barakorera. Aba basirikare rero bashikiriza ako rero uwo chief de selection Sergeant Niyitanga yama rero arangwa no kwama agurisha ibifungurwa biba rero bibazaniwe abasirikare aho ngaho rero bari batanga akarorero k'ibikoresho bikorwamo rero by'umwihariko ibitumbura by'abasirikare bita Levaluise n'ifarini biheruka rero kugurishwa na Sergeant Niyitanga, byose akaba rero yarabigurishije ku mudandaza yaje rero ava i Buringa ni muri komine Gihanga, amahera rero aca ayikubitira umufuko. Abo basirikare basaba rero ko rero by'umwihariko basaba by'umwihariko bashimitse by'umwihariko igisirikare cy'u Burundi kubafasha kugira ngo umusirikare ahindurwe, kuko rero atagikozwe bashobora kuba bo kwicwa n'inzara. Bashobora bakomeza kugenda kandi by'umwihariko basaba banagaragaza neza ko General Prime Niyongabo ariwe by'umwihariko akwiye kuba yogira ico akora cyangwa se kuba yogira ico abafasha mu rwego rwo kugira ngo ibyo byose bibashe kuba byovaho cyangwa se bibashe kuba byorangira. Bakomeza kugenda kandi bashimangira ko bakomeza kugenda barategwa impungenge n'ibibazo bikomakomeye cyane bakomeza kugenda barahura nabyo, cyane cyane bigendanye n'imibereho yabo y'ubuzima. Mu ntara ya Kayanza uburuhukiro rero bumwe bwo nyine rero busanganywe burarengerwa, abantu rero bagaca bahabwa ababo hutihuti cyangwa se gihutihuti. Intara ya Kayanza uburaruko bw'u Burundi ifise rero uburuhukiro bumwe gusa burakenerwa cyane cyane, none rero muri iyi minsi haragenerwa rero ku buryo rero ibitaro bibwira imiryango y'ababuze rero guhamba abantu babo rero n'ingoga kugira ngo haboneke ibibanza cyangwa se aho boshyira abandi. Ababa mu Kayanza rero bemeza ko inshuti zabo ziba mu zindi ntara rero zidashobora kubaherekeza gushingura, bitewe n'uko rero ari ibintu biba biza birabatunguye cyane. Iyo myidogo niyo abanyagihugu batakironka akanya ko gutunganya ishyingurwa ry'ababo rero bitabye Imana. Ibitaro rero bati bidutegeka gutanga ibibanza mu buruhukiro, mu gihe rero mu bisanzwe hategerezwa kuba inama y'umuryango utegura itariki y'amaziko, hagafatirwa rero ku bintu byinshi cyane. Ubu rero ntibikunda. Ubu ngubu rero ntitukigira uko rero tugira, hagize ababura rero umuntu baca bamuhamba byihuse. Bikavugwa rero n'abanyagihugu bagiye baraganira n'abamenyeshamakuru bacu nk'uko baje kugenda barabidutangariza. Uburongozi bw'amagara rero y'abantu mu ntara ya Kayanza buremeza ayo makuru, bumenyesha ko kandi bufise gusa uburuhukiro bumwe mu ntara yose bwama bwuzuye kenshi, ku buryo rero ibiziga bidashobora kumara iminsi myinshi cyane mu byuma bikanyisha. Nibwo rero buryo bwonyine rero budufise bati dusanga dutegerezwa gukoresha utwumba rero duke turi mu cuma co mu buruhukiro, atakundi turi bubigire. Imiryango myinshi kandi iridoga kubona ababa rero mu zindi ntara badashobora kuza kubafasha gushingura ababo baba bahambwe hutihuti.
mu mico rero yacu kuja gushingura umuntu wo mu muryango ni ikimenyetso gikomeye cane na cane cane cyerekana urukundo umuntu aba afitiye by'umwihariko wiwe mugabo bibaye mu kiringo c'umunsi umwe rero canga se ibiri ntibikunda ko umuntu by'umwihariko ahashika birababaza umutima kubona rero umuntu adashika gushingura inshuti cyangwa umuvandimwe wiwe nk'uko ababa rero mu Kayanza babyidoga basaba yuko hokubakwa ubundi buruhukiro mu rwego kugira ngo bijye biranabafasha. Abajejwe amagara y'abantu mu Kayanza bavuga ko rero badashobora kuronka uburyo bwo kubaka uburuhukiro, si umugambi rero mutoya nk'uko abantu benshi babyibaza. Kubaka rero uburuhukiro birazimvye cane mugabo kubera bikenewe cane cane bati twaramaze gushikiriza ico kibazo abadukurira by'umwihariko turindiriye inyishu yacyo. Byavuzwe rero n'abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara ya mbere ibamwe rero abantu benshi cyane mu Burundi. Imiryango rero by'umwihariko y'ababishoboye ijana ababo bitavye Imana mu buruhukiro bwo mu bindi ibitaro by'Ingozi mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba hobonwa uburyo nyine bashobora kuba bo kwifashisha. Twerekeze by'umwihariko mu yandi makuru akomeye cyane arakomeje kugenda aravugwa ijya nino ku isi, cyane cyane tugaruke ku ngwano zimaze iminsi zirabera nga mu gihugu cy'u Burusiya. Amakuru yihuta cyane rero akomeza kugenda aradusumira muri iki gihugu muri kino gihugu cy'u Burusiya nuko amakuru akomeza kugenda aravuga rero ko Perezida Vladimir Putin arongoye icyo gihugu cy'u Burusiya rero yamaze kuca yemeza ndetse anagaragaza neza ko rero yaba yemeye kwinjira muri gahunda z'ibiganiro we na mugenzi wiwe Perezida Vladimir Zelensky mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohosha cyangwa se babashe kuba bokuraho by'umwihariko izo ngwano zose zikomeje kugenda ziragaragara. Ni mu gihe rero ibibazo bikomeje kugenda biraba byinshi ndetse abanyagihugu bakaba bakomeje kugenda z'umwihariko batakamba. Ni mu gihe kandi impfu zikomeje kugenda ziriyongera mu gihe igihugu cy'u Burusiya gikomeje kugenda kirigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye by'Uburusiya bya Ukraine ku muvuduko udasanzwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu minsi mikeya iheze kandi Perezida Vladimir Putin yenda kwerekeza mu gihugu ca Mongolia yari yatangaje yuko rero ingabo ziwe ziriko zirigarura ibindi bice bigiye bitandukanye by'icyo gihugu ku muvuduko udasanzwe cyangwa se ku muvuduko utigeze urabaho. Ariko kandi gushika none akaba yamaze kugenda avuga ko rero yaba yiteguye kwinjira muri gahunda z'ibiganiro. Ni mu gihe ari ingwano zimaze igihe kirekire cyane ndetse abakurikira biko birarera muri icyo gihugu bakavuga ko rero by'umwihariko igihe cyari kigeze kugira ngo babashe kuba bohangana bosoza uko guhangana. Ni mu gihe kandi Perezida Vladimir Zelensky nawe yaramaze igihe ariko aratabaza asaba yuko by'umwihariko abariko baramufasha bokomeza kugenda baramufasha by'umwihariko mu bikorwa byo kugira ngo nawe abashe kuba yoronka intwaro ziremereye cyane zishobora kuba zomufasha mu kurasa kure nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Twerekeze i Cabo Delgado by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu ca Mozambique ahakomeje kugenda haragaragara ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bigendanye no kugarura ituze muri ako gace aho bakomeje guhangana by'umwihariko n'ibisambo cyangwa se imitwe yitwaje ibigwanisho. Kuri uyu wa gatatu uheze rero abashinzwe umutekano b'u Rwanda bo muri Task Force Battle Group Free ikorera mu karere ka Antsube intara ya Cabo Delgado mu bice bya Mocimboa da Praia ni muri Mozambique bamuritse rero ibyumba bitanu byavuguruwe rero ku ishuri ribanza rero rya Anachololo batanze kandi by'umwihariko ibikoresho bigiye bitandukanye by'ishuri birimo ameza ashika kwijana y'abanyeshuri, ibitabo by'imyitozo, amakaramu, ingwa ndetse na crayon ku banyeshuri barenga 500 nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Brigadier General Theodomir Bayizi umuyobozi wa Task Force Patron Group Free yerekanye ko rero iyo mpano igamije kwerekana ko rero bashimira ubucuti n'ubufatanye buri hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Mozambique. Ati twaje hano nk'ingabo z'u Rwanda kugira ngo dushyire rero ingufu hamwe n'ingabo za Mozambique
kugira ngo rero tugarure amahoro n'umutekano muri Cabo Delgado. Tuzi ko rero uburezi ari umusingi w'iterambere iryo ari ryo ryose. Ingabo z'u Rwanda ziyemeje rero gukomeza gukorana na bagenzi bacu bo muri Mozambique kugira ngo ubutumwa twahawe buzarangire nk'uko rero tubisabwa. Benito Jackman Santos Casimiro rero umuyobozi w'akarere ka Ansibe yashimiye cyane ingabo z'u Rwanda ku bikoresho rero by'ishuri bace baratanga rero by'umwihariko byahawe iryo shuri ndetse n'abana muri rusange. Anizeza rero ubufasha bwe rero igihe cyose bizaba ngombwa. Umuyobozi w'ishuri Faruku Silverio yashimangiye uruhare rukomeye cyane rw'ibikoresho byatanzwe mu kuzamura ireme ry'uburezi ku banyeshuri biwe canke bo muri icyo kigo arongoye. Ati abanyeshuri barenga 500 bicaraga rero hasi nta meza kandi badafise ibitabo by'imyitozo bihagije. Ibikoresho byatanzwe rero bizorohereza ishuri ndetse n'abanyeshuri kuzamura ireme ry'uburezi. Ibi byabaye rero mu nyuma y'uko rero kwa mbere itariki 2 Nzeri guverineri wa Cabo Delgado Valge Taubo rero naho rero yafunguye ku mugaragaro ibyumba 4 by'ishuri ribanza rya Namalala mu karere ka Mosimbo da Praia rero yubatswe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Amakuru kandi ava muri ivyo bice by'i Cabo Delgado aravuga yuko rero ingabo z'u Rwanda zaba zimaze kugarura amahoro n'ituze ku kigero gishimishije cyane, aho ibikorwa bigiye bitandukanye byamaze kugenda biragaruka ku murongo ndetse abanyagihugu benshi bakaba baramaze kugenda baragaruka by'umwihariko mu kazi kabo mu bikorwa by'ubucuruzi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru kandi akomeje kugenda aravugwa ijya nino by'umwihariko amakuru akomeye cyane nifuza kuba nosorezaho by'umwihariko ariko kandi aya makuru yaje kugenda arababaza abatari bake cyane. Umwe mu bakinyi b'abanya-Uganda rero yaramaze igihe by'umwihariko yitabira imikino zigiye itandukanye. Akabara umugande kazi Rebecca rero wakinaga umukino wo gusiganwa ku maguru akaba yapfuye kuri uyu munsi wa kane mu nyuma yo gutwikirwa mu nzu n'umugabo wiwe umunyakenya bakundanaga. Ku cyumweru giheze rero nibwo uyu umugore w'imyaka ishika kuri 33 yaherukaga kwitabira inkino Olympique yabereye i Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Akaba yaratwitse n'umukunzi wiwe rero akoresheje lesance. Abategetsi bo mu gace rero ko mu majyaruguru ashira uburengero bwa Kenya yaratuyemo rero bavuze ko yatwitswe avuye ku ishengero. Amakuru avuga ko rero by'umwihariko uyu mugore n'uwari umukunzi we rero bari bafisanye amakimbirane ashingiye ku isambu. Polisi rero ya Kenya ivuga ko yamaze gutangura itohoza ku rupfu rw'uwo mugore. Ishiramwe ry'inkino ryo gusiganwa rero ku maguru muri Uganda niryo ryabanje kwemeza aya makuru y'urupfu rero guriya mukinyi mu butumwa bwanyujije ku mbuga ngurukana bumenyi harimo X. Iri shiramwe ryavuze ko kandi rikomeje kugenda ryamagana ivyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse rigaragaza neza ko rero hakwiriye gukorwa itohoza ndetse uyu mugore akaba yohabwa ubutungane kugira ngo uwabigize mu ruhara bashe kuba yohanwa. Uburo umuyobozi w'ibitaro yapfiriyemo rero avuga ko n'umugabo wiwe nawe amerewe nabi muri ivyo bitaro. Dusubire mu masaha ari imbere.